nagomba twibukanye ingingo ya 33 ibwirizwa nimero 1 agakwego ubusa gatanu ryo kuwa 17 ntwarante umwaka wa 2025 rihindura ibwirizwa inimero 1 agakwego ubusa 9 yo kuwa 13 munyonyo umwaka wa 2020 ritunganya intwaro mu gihugu. Babura amatari mwe reka ndebasomere mugo muzobandanye muyikurikira ko novuga ko ibijanye n'intwaro mu gihugu niyo bita ko article pivot 33 ivuga ngo buramatari w'intara niwe aserukira urwego nshingwabikorwa wa leta mu ntara, akaba ariwe atwara akongera akaba n'umuhuzabikorwa w'ubuzi bwose bwa leta burangurirwa mu ntara arongoye, ukora ibikorwa bishingwa n'ubushikiranganji bukukira. Kuvuga abenegihugu byanse ko batera imbere tuzobaza buramatari we wagiye rusanze ubukene bwateye abenegihugu tuzokubaza byagenze gute, umutekano udakwiye tuzokubaza, uburimyi n'ubworozi tuzokubaza, ibidukikije bimeze gute, amagara y'abantu turi dogiteri mugabo n'impuzabikorwa ibikorwa byose kura mu ntara. Byumvikana ko iri bwirizwa ryaratomoye neza ukungene ibikorwa bigiye kubandanya bikorwa. Nk'uko musanzwe mubizi, leta y'u Burundi yatekanije indinganizo nshasha y'intwaro mu gihugu yisunze amategeko makuru akurikira. Ubwa mbere, ibwirizwa nimero 1 agakwego ubusa gatanu yo kwa 16 ntwarante umwaka wa 2023 riringaniza gushasha igitigiri n'imbibe z'intara, amakomine, amazone, imitumba n'amakartier. Bwa kabiri, ibwirizwa nimero 1 gakwego 18 yo kuwa ndwi ruheshi umwaka wa 2024 rigenga intwaro y'amakomine, aho ritomora ingene zizoja mu ngiro na cane ko indongozi z'amakomine zihari uyu munsi zizogumaho gushika hashizeho izindi nzego zivuye mu matora, ngene abakozi bahora mu makomine ya kera bazohabwa akazi, ivyerekeye inyubako n'ubundi butunzi bwayo makomine hamwe n'ivyerekeye ingene amafaranga azokoreshwa. Bwa gatatu, ibwirizwa nimero 1 agakwego ubusa gatanu ryo kuwa 17 ntwarante uyu mwaka turimwo risubiramwo ibwirizwa nimero 1 agakwego ubusa 9 ryo kuwa 13 Nyakanga umwaka wa 2020 ritunganya ivyerekeye intwaro mu Burundi, aho yerekana ingene ibikorwa bitekanijwe ku rwego rwose kuva mu bushikiranganji gushika mu makomine n'amazone. Nagomba ndabibutse ubugira kandi amabanga abarindiriye atari akazi. Byumve neza abanyamabanga nshingwabikorwa babura amatari, amabanga abarindiriye s'akazi mugabo ni umuhamagaro udasanzwe mu kwitangira igihugu n'abenegihugu n'iterambere ryacu.